Vite. Yo. Fernando, il faut umunsi umwe jeyo nanje. Nzofata indege ndaguherekeje muse. Dupari attack yangu. Yo. Nzobanza kuraba igitega hama tufata nawe ukora ama brand yo kuriza umuntu indege. Fata ubikone ko nawe. Bomba class my G. Oya no giru yano kwiza bro. Nguyu ndasigaye. Yo, ni gute? Ni sawa? Siari. Kabisa. Melanin boy gute bro? Umeze neza bro? Ebana uzogira urugendo gwiza kandi nshaka umbwira akajambo kamwe kuno rugendo yaga nka media yateguye kuba ari imvye abarundi bro. Ego. Kabisa maiti urugendo gwiza mwacerewe. Tuzakubakira. Kabisa Gusto nguya yacerewe. Ndege yabasize. None bizokorohera ko nugiye wenyene ntoca atarimo. Turi team. Oya ni muri team ariko murakundana. Murabasheri. Zogaru. Mo, rugendo rugiye gukwereka iki? Rugiye gukwereka iki rugendo? Nizo twaba turavuga kare. Turakwiki, tuziyo tugiye mu biki? Turagiye. Abari guys nuko mubibona turiko turihuta cyane tugiye guherekeza abari by'abarundi abona neza yuko hariyo kinyamakuru cyifuje yuko bogirana ibihe bidasanzwe nico kinyamakuru ndetse kikaburiza indege kikabatwara mu gihugu ca Uganda. Umutanirwa TV tukaba turiko turakurikirana nabo kugira dushobore kugira byinshi tuyaze nabo cyane mu kubaherekeza kugira abarundi mubandanye mumenya byinshi bitandukanye. Uyu mubona ngaha yitwa Nshuti ya Bose. Muramuzi umwe mu bantu basanzwe bazikira umuziki w'u Burundi ahanini ahagarariye umuririmbyi Moni Afleur. Nshuti gute? Umeze neza nka Nshuti. Amafashimira ngo nuraryama nivyo? No ujyana gute musangiye kuri ndege. Nijyamera zo bayuri. Je numva ngo ajanye abasane bagenzi. Bashobora no gusubira inyuma Moni Afleur akabandanya. Wowe baza ko biva gute? Nashobora. Bikunda kubera ko ibintu bya tubasebe. None tubavugira wewe tikia ndege ngapi sasa $700 rero tuwawizirika sibasikia uga chize umutani kwa TV muzovyumvira ko njya twetse na mikro twayabuze na sound Nshuti ariko kino gikorwa ubonye media ifasha abaririmbyi kabegeranya ikifuza yuko bagirana ibihe vyiza navuga vacances n'ibindi mu gutera inkuru mu guhuza mu guhana utuyide utunaturiye ko bwawo wavyakiriye gute ikintu ciza kubera ko bibagaki antukano umengo n'ubwa mbere bibaye nanye nzobatwara vuba batwawe na media ko meruka baratwawe na nishirame byo bagiye na bakingurunguru ba Vania Ice ba Kent bisize abantu bagiye munuze muri Cameroon ebana turi muri rompo ya airport bayagi imbere airport rompo ya airport rengana ari heza mu Burundi wacu rompo yacu ijya n'ingoma ijya n'umutamburine imodoka imwe abaririmbyi ngiyo ngaho imbere bari bagiye muri Sika bari bagiye muri projet ya Union Européenne baraje ni kata ndirimbo bakoze bari bagiye ngira busaba yaga wapotsinzi higani ba making sure bakoranya amakolabo bazikora amakolabo ya Melanie na Fernando baduganye indege imwe urumva ko ari bombo clat ukoze amateka adasanzwe Ngasi nibaza ko batwaye mu producer ashakora indirimbo gute bacakora indirimbo bakoresheje nani bagiye mu bihugu biri mu producer Karananje sinakiyumviriye akarumvutse cyane nibagende gusa ngo bateramane baviba bakoze igikorwa gikomeye guhuza abasani nk'aba bakomeye mu gihugu kujanye n'iterambere ry'umuziki kino kinaco bikwereka aco kikwereka biratisa sana kubera ko kare abasani babafata nk'ibiburande ariko urabona ko no munsi babagaciro bakanabawurinze indege bakagenda gukora okay ndakora ibintu bidasanzwe hanze y'igihugu kabisa mugumane natwe rero aka kanya turase kuri airport two turinjira turi muri checking afande ni gute meze neza nasa namuna gushizemwa ariko oyavuga ati gute
afande ngaha oya turinjiye airport Melchior Ndadaye tugiye bakuzi umutane kwa TV umeze gute twigira tunanirwa kiretse twigirije nandi promoter umuganga umutane kwa tuta ha kizimya moto vibe must vibe killer gisego rukanje ntwari kirumara mu muziki wa 2 Mr Igifikiri Mr Meya umuji ndi kubutaka kwizwa cindege Melchior Ndadaye nije meya nije ntango ruhusha wabinjira n'abasohoka ariko munyumve neza muri entertainment mu myidagaduro rero uyu munsi nje guherekeza abaririmbyi b'abarundi aboneza ikinyamakuru yaga carabegeranije kiravuga ati turifuza kutugirana ikiruhuko cy'imisi ngahe indimwe kugira tuweze tuyage utuntu n'utundi DJ Fernando aza kuba ari kumwe na Melanin Boy D1 ari kumwe nande ari kumwe na Dramati Monia Fleur ari kumwe na Mona Warda Vania Ice ari kumwe n'indi gang nani Zenobino ari kumwe na ka Boss for Real Gandhi promoter ari kumwe chindege Melchior Ndadaye kumana nani ndabavugisha ibintu pesa takutsa kandi ko banacere bamwe mujyambere muri indege abandi bajya kabiri abandi babimenyereye ariko muze gumana nanje kugira muze kumenya byinshi ndetse tubavugishe kabisa abana bakozi bayaga nyamakuru cyaga ubo bita Kabobo ebanu yurugero gwiza msazi mabuja kabisa tuweze kuvyuga chindege Melchior Ndadaye arabona neza yuko Kabobo Kabosi nawe nari mu bantu aherekeje abarinzi b'abarundi kugira bishobora kugenda neza hiyo bagiye uyu bamwita Monia Fleur uwase niache alisalimie wewe Fernando niache Fernando Cerebro mezeneza bro cyane gose bro gitega gute mze oya jenzoza mutanzoza basigaye bikorana naco Ferna uyu munsi turabona media nkayaga yari tabarimvye abarundi irifuza yuko muja gufata vacances mweze mugire ibiyago mugiranye hiyo mu mahanga kubwo wavyakiriye gute naco sawa celebre bana gusiza kugira urugero rwiza bro binashobotse n'amakora baboneke bana kabisa uri Fernando nakona agiye gufata rutebikirere Monia Fleur mo gengi ni ache ndaba neza mvugisha neza no wigirisha nka umenga nisarisi oya turi kumwe twabona niye nawe twahuye none bro utaje pika kipisha cha hatari utapiga hata rupicha ro hatari kabisa uni Monia Fleur nawe ni akabagiye mu Buganda kabajana bandi barinzi batandukanye ngo Dramati harimo Melanin Boy harimo Mona Warda harimo DJ Fernando ndibaza murabona mo wamvugishije se umeze neza sasa we nabari ubushapo aba superstar nzinge bamumeze mo je nakajambo kamusegera ibintu byinshi je mbashaka shaka kumva uburi nzibona media yumvira gukoresha abaririmbyi ubwawo wavyakiriye gute ubwo media ndi twabaririmbyi kabarira amatike indege nivyo mujya nivyo muntu ko rukugiye ryo kitamubonye oya tubwire bigo kinarimo kazi ko kwamubonye muri liste nike kibazo cyabaye none bizokorohera ko nugiye wenyene ntoca atarimo turi team oya ni muri team ariko murakundana murabasheri zogaru mo rugendo rugiye gukwereka iki ugiye gukwereka iki rugendo nizo twaba turavuga kare twakwiki tuziyo tugiye mu biki turagiye abaririmbyi biragoye kubegeranya kubgaho none byaroroshe kuronkagamo ibyo tubifu tw'abaririmbyi n'uduki oya babivuze ava baratanze information kare ibyo hose umwe wese yaraziko azoba kana kwifuriza urugendo rwiza basha muri yo passport tujazino kuva umutane kwa TV we kuva urongore wacyuvyibuha muze DJ wa mafsa watu wa vibe sasa ni aje my G umeze neza
Ewa turakubona ufashe urugendo ufashe rutema ikirere na Yaga ariko kandi kino nike kintu wotubwira na cyane cyane ko nishiramwe nka Yaga canke media nka Yaga yumvire gutwara abaririmbyi ikabarihira byose kubwa ubona iki kwiterambere ry'umuzika ni ikintu cyambere komeye gose ko ikintu twifuza mu iterambere ryacu kubera ko niyatwa abaririmbyi gusa twa abantu bo magome yagatandukanye mu muziki atwa producer atwa aba journaliste atwa DJ atwaye abaririmbyi donc urumva ikintu gikomeye gose cyo kwishimira ari ikintu cyo kubashimira gose yego cya kintu cy'amabifu cy'abaririmbyi usanga badakunda ko bahurira hamwe n'ibindi uribaza ko runo rugendo rwacu rugiye gufasha muri imaze iminsi atukire uri umuntu ndetse yapica umuvyeyi nahandi zezera bifuza ugara kwiza bro azanje zara kabisa ndio unaona wako baritegura tu bravo mana jani aje uko fresh mabuja then your eyes umeze neza cyane gose nashaka kubaza akabazo kamwe gusa kino kintu ya media nka Yaga ikoze kubwanyu nk'umuririmbyi kazi mwavyakiriye gute abakobwa ko muri bake mwamugiye guhurira kandi hamwe mu modoka imwe mu rugendo rumwe twa tuntu tubazo tw'ama complex kabisa fanya urugendo rwitse kabisa Shwen Joel urugendo rwiza bro kababo urugendo rwiza sha bro wanje fanya urugendo rwitse yego uya nenda wapi mo urugendo rwitse mama bizoza ali aje mona walda wacherewe umeze neza mo cyane ugiye basubigendo gusa kwa murume ngana mwanya ufise bye